Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turasabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki ku kigabane cyaho cya 4 kuva ku karongo ka 20 gushika ku ka 31. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo urupfasoni nukubaha abandi. Itegereze igihe kiroranye, wirinde inabi ntiwimaramaze. Hariho ukumaramara kujana mu gicumuro, hakaba nukumaramara kuzana iteka n'ubutore. Ntukishimire uwo hava aguta mu kaga, kandi ntukamaramare gushika aho ugirira. Ntukigumizemwo ijambo mu gihe rikenewe, nkako ubwitonzi bumenyekanira mu ijambo, inyigisho nayo ikamenyekanira mu byo ururimi ruvuga. Ntukavuguruze ukuri, ahubwo nutegwe isoni nukutamenya kwawe. Ntugategwe isoni nukwemanga ibicumuro vyawe, ntukabuze uruzi gutemba. Ntukareke umuntu w'ikijuju ngo akugendereko, ntukagire uwo wishimira ngo ni uko afise ububasha. Uragwanira ukuri gushika upfe, umukama Imana azokugwanira. Ntugashire isoni mu vyo uvuga, ntukagire ubunebwe canke ugwangara mu vyo ukora. Ntukabe intambwe mu nzu yawe canke umunyabwoba mu basuku bawe. Ikiganza cawe ntukigaranzurire kwakira gusa, hanyuma ngo ugipfumbate mu gusubiza. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana, haleluya, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo urupfasoni nukubaha abandi. Urupfasoni nukubaha abandi. Imana iratubwira ko twogira urupfasoni tukubaha abandi. Reka tubisesangure. Akarongo ka 20 kavuga ngo itegereze igihe kiroranye, wirinde inabi ntiwimaramaze. Urabe ibyo ukora mu gihe kiroranye, wirinde ntukore ibintu bibi byotuma umaramara. Rimwe havuga ngo hariho ukumaramara kujana mu gicumuro. Ngo hariho ukumaramara kujana mu gicumuro, hakaba nukumaramara kuzana iteka n'ubutore. Ngo hakaba nukumaramara kuzana iteka n'ubutore. Rero dusesanguye iki, hariho ukumaramara kujana mu gicumuro. Hariho ukumaramara kujana mu gicumuro ni nk'uku umuntu ashobora kwiba. Yiba umuntu akamubona nk'umuntu w'inshuti cyangwa umuntu wo mu kibana akamubona. Yamubona akavuga ati yamara bariko barakora nk'iperereza, umuntu akavuga ati nje narabonye naka niwe yibye bijya bintu. Gutyo ibimenyetso bikwiye bikagaragara. Rero wa muntu yamenya ko umuntu runaka ari we yamutanze, ari we yari yamubonye ho kumubikira ibanga, akaba ari wamuvuga. Canke umuntu yakora amafuti agatora umuntu kw'icyabona ati sha uzoze kumvugira, uzovuge ko atari jewe namwibye, canke uzovuge ko iritongo ryacaha je nzogusororera, nzoguhemba, nzoguhibi. Ariko kubera umuntu w'inyankamugayo akavuga ati no nzovugisha ukuri, uwo muntu akaza akavugisha ukuri. Rero wa wundi kubera aramaramaye ko yabeshe, canke nyimba bamufasha sambana,
umuntu akavuga ati niby'ukuri je narabifatiye kubera ko kumbure Jezi Pora ndiko ndagiriza umuntu uti nyamara ni wewe narakubonye wiba canke usambana canke ukora ibi nibi ni wewe wahemukiye urya muntu ni wowe wishe urya mwana wabikoze ndakubona nari ninyegeje ahangaya n'amafoto n'ibindi nk'ibyo gutyo wa muntu arabonye ko amaramaye aragaragaye mu by'ukuri aramaramaye rero kubera amaramaye inzigo y'akazikira ikituma naka yarase kumbikira ibanga mpaka duhigure agacanja nko mu bapfumu kumurogesha akamwica canke se agaca agenda akarondera abo mumwicira canke agakora imbinu zose murazi buhari ibintu byinshi umuntu barashobora kumubeshira ngo yasambanye ari photoshop babunganishije kugira nakamarama camu urugo rwe rusambuke kandi atarukuri rero uko kumaramara rero gutuma ukora ikintu kibi kubakwagirije kandi ho kwigaya ugacuja mu gicumuro niko kuko rero hari ukumaramara kujana mu bicumuro umuntu agaca acumuriramo kandi yaranacumuye none haba gusaba imbabazi canke yo kwemera amakosa akabicumuriramo hakaba no kumaramara kuzana iteka n'ubutore ngo hakaba no kumaramara kuzana iteka n'ubutore nk'ubu dufate umukobwa barashobora kuba baramushimye ko agomba kugira mariage umusore akamushima ariko hakaba hari abandi bantu inyuma batanezererewe yuko uwo mukobwa wa naka yoja mwarujya rugo canke yo kubaka n'ujya musore ugasanga hari abantu bari guca ku ruhande babwira ujya musore canke abiwabo w'umusore bajya n'abarozi ujya mukobwa n'imaraya ujya mukobwa bimeze uku mbese gushika naho barondera nk'amafoto yemeza ko bamufasha sambana kandi ari ububeshi gutyo nyuma bikaza kugaragara urumva uwo muntu arababara akagira igikomere kuko ariko arabona bariko barasanzaza amafoto ko yoba yarasambanye kandi ari kumubeshera ari photoshop canke umuntu bakabesha niwe yibye kandi atibye nyuma bikagaragara ko kwari kumubeshera mugabo nyuma bikaza kuboneka ko ari umwere atakabi yarafise uko niko rero bavuga ngo hakaba no kumaramara kuzana iteka n'ubutore iyo bigaragaye ko uwo muntu atakabikiwe bamubesheye urumva ca agaruka ari umwizigirwa ari umwere muranungara amajambo amwe tutaza turatindako kuko ndabona aya majambo yotuma odiba ndende ibiriga biri havuga ngo ntukishimire uwo hava aguta mukaga ngo ntukishimire umuntu yo hava guta mukaga hari gihe ushobora kwishimira umuntu kandi ari umuntu w'ingeso mbi ukisanga gutaye mu ngorane ugasanga abagore bagiye mu gakuku uri kurishinga umugore w'umugabo akize cyangwa umugore afise ukuntu abaye hiwe ugasanga wewe uri kurakurikira inyosha mbi za mugenza ugasiduka urugo warusambuye canke abana benshi bakunze kwisanga bagize nko mu bihugu biteye imbere abana benshi bagwa mu bintu by'amakokayine by'urumogi by'ingeso mbi kubera abandi bana baba babakwegeye mu babaye abagenzi babi niyo mpamvu badukwiye kwama ducunga abana bacu canke se naho batoba abana bacu abagabo ugasanga bari mu gakuku nanje ntegerezwa kugira umugore wa kabiri nanje ugasanga uwo wari wishimiye yo guhanuye nabi rero mu gihe wobona uwo muntu ariko arakuguhanura ibitari byo ntiwemere kandi ntukamaramare gushika aho murantunga ego
ntukishimire uwo hava aguta mu kaga kandi ntukamaramare gushika aho ugirira ngo ntukamaramare gushika aho ugirira. Rero igihe turavye nkamwe kuri 21 hari igihe bakwararaza ukamaramara ukaba wofata ingingo yo kwiyahura kandi bitari byiza ko wiyahura. Hari igihe ibintu bishobora kukubako ari no kukubesha kwa kumaramara kuzana umunezero n'ubutungane n'ubwizigirwa. Hariho uwundi yobona ibintu byamuguye ko akibaza ese ibi bintu bimbaye ko nibiki, akaba yofata umwanzuro wo kwiyahura. Niko kuvuga ati ntukamaramare kugera aho ugirira, garuka kuko nawe woba wakoze igicumuro kibabaje Imana ukaba uri mu mubiri usabye imbabazi Imana ukihana ukigaya, ibicumuro bikuvako kandi ugasubirana amahoro. Murazi hari benshi bivuga yuko bari maraya bicanye bagize iki, ariko ubu bumva baremurutse bumva ari amahoro. 2 ntukigumizemo ijambo mu gihe rikenewe, ngo ntukigumizemo ijambo mu gihe rikenewe. Mushobora kuba muri community, mushobora kuba muri ko murapanga nk'ibintu by'imigambi, uyu akavuga n'uyu akavuga n'uyu akavuga. Rero hariho abantu bigora kuvuga, abantu baba bavuga make, naho mukwegera mu bintu uti ngo tugire imigambi utokumva ijambo, ashobora no kwiyumvira ijambo yovuga mugabo rikamuguma mu mutima akanka kurirekura. Ariko ni byiza ko uvuga ijambo mu gihe wumva ko ari sawa, rivuge ucange mu muryango ijambo, ucange ijambo muri community, ucange ijambo muri kampani, ahari hose haba no kwa muganga ugira inama abandi, kubera wo kwigumiza muri iryo jambo kandi ryari gukiza benshi. 4 nkako ubwitonzi bumenyekanira mu ijambo, ngo n'ubwitonzi bumenyekanira mu ijambo. Ushobora kuba uvuga make utavuga menshi, ariko ukaba ufise ijambo wanarivuga abantu bakavuga ati urya muntu gwera asanzwe anavuga make, irya jambo yavuze kweri ni iry'ukuri ryo kubaka, ugahanura ibintu nk'ibyo. Nkako ubwitonzi bumenyekanira mu ijambo, inyigisho nayo ikamenyekanira mu byo ururimi ruvuga. Ururimi rurigisha. Ntukavuguruze ukuri, ngo ntukavuguruze ukuri. Hari abantu benshi, hariho abantu usanga ukuri bakugwanya kubera bazi kwanza mw'iyi si. Rero iki gihe turimo ukuri baragusasira hasi bakakubika ko imbehe canke se bakagupfuka amashashe canke ukuri ntibashaka ko kugira. Ariko ntukavuguruze ukuri. Abantu benshi rero ntibagishaka ukuri, bashaka ibintu by'ibinyoma. Isi yose yuzuye ibinyoma gusa. Ahubwo nutegwa isoni n'ukutamenya kwawe, ngo ahubwo utegwa isoni n'ukutamenya kwawe. Ariko abantu benshi ntidushobora gutegwa isoni n'ubujuju bwacu. Oya, dushaka nyimba mvuzi cyemegwe bumve ko ari ukuri, ariko ntabwo umuntu akwiye kwemera ibintu yabonyemo amahinyu, yabonyemo ibinyoma, kuko nitwaza turemera ibyo twumvise byose tuzojana nyabahururu, tuzisanga kuko n'ubundi bana b'Imana isi iratubeshe. Isi yaratubeshe ko kose abana mu bantu ari bibi. Ababyeyi benshi duca tubona dukwiye kwibera amasugu, byayo urabyaye, inka ziriho zirazana amata, abana bazonywa amata y'impene n'ay'inka. Ariko burya ndababwire, kuba turi ababyeyi twaremewe kose abana ni twose abana, icyo ni kinyoma isi yazanye mu bantu. Ikinyoma kihari kuzana ngo umuntu ahangayikwa no kubyara, naje kubyarira muri Egitolife. Icyo ni kinyoma. Ikinyoma
ngo uburenganzira bw'umuntu umukobwa n'ubundi baragira mariage ubwo n'ubupfu n'ibindi byinshi. Urumva rero muca mubona ku isi yubakiye ku binyoma gusa, ahasigaye twebwe ari aho guhanga amaso Imana gusa. Bantu bake bari mu isi duhanga Imana, amaso yacu tuyahanga Imana, kuko isi ni ibinyoma gusa. Abovuze ukuri barahiritse ukuri. Isi ikubwire ngo umugore n'umugabo barangana, umugabo n'umugore banganye hehe bana b'Imana? Umugore yovuga ngo ariko araja mu ijuru akeneye kuzobona Imana, yokwemera ngo angana n'umugabo? N'umugore wa hehe? Uri umugore ukumva kungana n'umugabo, ntabwo uri kuraja mu ijuru, uri kuraja gihonomo, kuko Imana yonyene yiremeye umugabo, imuha ibanga, imuha no kumva ko ari we mutwe w'urugo. Hanyuma umugore ngo yabaye umutwe w'urugo, ntawe byabaye. Rero Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Ibyo byose ni ibinyoma by'isi na shitani yarunze mu bantu, abantu nabo baca bajana nyabahururu. Imana idutabare cyane. Ahubwo nutegwa isoni n'ukutamenya kwawe. 36. Ntugategwe isoni n'ukwemanga ibicumuro byawe, ntukabuze uruzi gutemba. Ngo ntugategwe isoni n'ukwemanga ibicumuro byawe. Bana b'Imana, nyimba ducumuye, uracumuye, ariko garuka wibuke icyo Imana itubwira. Imana itubwira ati naho ibicumuro byawe byoba byaratukuye, aragahama gusa. Jewe ndi Imana. Bibiliya iravuga ngo ndabyeza bigahinduka sherege. Nyimba Imana ucumura, Imana ikavuga ati ingo ndi Imana ndakugirira imbabazi. Kubera iki dutinya kwemanga ibicumuro byacu? Kuja kwa pasiteri cyangwa kwa padiri kwirega ibicumuro ni byiza. Hari burya n'abajya babivugira ku isoko canke mu Kinyarwanda niho bavuga ku karubanda, babivugira ku musozi canke ku karubanda. Bajya mbere burya baba bihanye neza kabisa, bakirega neza, kuko hariho abaja ku masoso media bakavuga nari ndaya, nari umwicanyi, naragiye mu bafrimaso, naragiye kuzimu, narakoze ibi ntokoze, narisha abantu. Vuga ibyaha byawe, Imana ikubabarire. Ariko umuntu apfana ibyaha yarabishasiye indava, ni gihonomo, ni mu muriro udahera. Hahiriwe rero abakora ibyaha bakabyigaya. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Ntukabuze uruzi gutemba. 27. Ntukareke umuntu w'ikijuju ngo akugendereko. Ngo ntukareke umuntu w'ikijuju akugendereko. Ibaze umuntu w'ikijuju ashobora kukubwira ati urazi. Hariho nk'abakobwa cyangwa abagore bashobora kubesha abayisha abagabo. Umugabo yamubwira uri mwiza ibiki n'ibiki, umugore eko ndi sawa, akaba yakubwira, mbese akagira urugo rwawe gushika naho umugabo yisanga yirukanye umugore wiwe, akabona ko umugore ari mubi, kumbe ari karajana. Canke umugabo akabesha umugore ati uri umugore mwiza, uri kizungereza, nawe uri umugore ukaraba ati naraguye ko narose umugabo w'amahera, ugasenya urugo rwawe ugata umugabo wawe ngo arakenye, uri kuratambana n'abagabo. Ubu hagezweho ngo abadiaspora mu Burundi benshi, abagabo benshi ingo zabo ziri gusenyuka kubera abagabo b'abadiaspora. Hari n'abagore benshi bari gusenya ingo zabo kubera abagabo b'abadiaspora. Cyane se abagore mu Burundi, abagore b'abadiaspora baza gutora abagabo b'abarundi, abagabo bagata abagore babo ngo babonye abadiaspora. Umuntu rero akisanga yabaye ikijuju,
ugasanga hari ibyo ugiyemo nyuma ukaragurita ibi nabigiriye mwiki ntuzi nimba uri kurajyana n'umugabo afise umugera hari abagore benshi bafise abana n'abagabo bataye batakivugisha n'ibindi byinshi rero raba neza ibintu uri kurajamwo ntibiba ari iby'ubujuju ngo usange ni umuntu ariko arakubesha muje kwiba nyuma gutema urudubi kandi wari umunyamahoro usange n'umugabo ariko aragutesha umutwe agusamburira urugo ejo mutazobandanya nzi nk'abagabo benshi bava mu bihugu byo hanze bamaze gutesha umutwe abagore barenze 10 barenze 50 Imana yo mu ijuru dutabare cyane biri n'indwi ntukareke umuntu w'ikijuju ngo akugendere ko haraha ntukagire uwo wishimira ngo ni uko afise ububasha ono nibyo byibi ntukagire uwo wishimira ngo nuko afise ububasha ugasambura urugo rwawe nyene ngo warose umugabo afise amahera canke w'umutegetsi hanyuma kandi hari n'abantu bishimira abantu ngo nuko bateye imbere canke ugasanga hariho n'umuntu yumva ko ariko arishira ku muryango runaka kukabona uwo muryango wateye imbere ukihomekere ku bintu bidashoboka 28 haravuga ngo uragwanira ukuri gushika upfe ngo uragwanira ukuri gushika upfe igihe cyose yodiri kwihuta umukama Imana azokugwanira umuntu wese yama mukuri avuga ukuri abantu benshi baravuga ukuri bakakuzira ariko ngo Imana izobagwanira naho wopfa uri kuravuga ukuri Imana igushira ahantu heza uzohorana n'Imana ku munsi w'umuzuko ku munsi heza azoca urubanza uzohoraho ariko umuntu abesha abipfiriyemo n'igihonomo 29 ntugashira isoni mu byo uvuga ngo ntugashira isoni mu byo uvuga hari abantu nyene usanga mu mvugo ari bishegu ari ubusutwa murazi ngo gisabisho tuvuga ndireka ku Mana datarugira byose no kuri mwebwe bene wacu niko naracumuye ncumura mbizi cumura n'ibigirankana canke mu mvugo mu ngiro no mu kwibagiza ibyo nategerezwa mu mvugo umuntu aracumura akabishira no mu ngiro Imana yo mu ijuru idutabare cyane rero ntugashira isoni mu byo uvuga ntukagire ubunebwe canke ugwangara mu byo ukora umuntu ntakagire ubunebwe mu byo akora canke ngo abure ugwangara mu byo akora ibyo wakoze ntukabigire mu gwangara ngo bisesagure aho duca tugaruka uri umuntu w'umugabo warakoze ibintu ibyo bintu ukora nyuma aho kubwira ubibungabunge ugacurita mu gwangara ugacutangura kubizaniramwe abandi bagore mwabahabara ukisanga wasenyutse wabaye imbwa kandi wari umutunzi kubera abagore warasesaguye wagize ugwangara warasamaye warahemukiye kumbure n'umugore wawe uba umunyagwangara kandi ibintu byari bihari nkuko n'abagore baronka amahera ho kugira ngo bafashe imiryango yabo canke abana babo kisanga bariko barayahigamo abagabo bayasororeramo abagabo byabindi ngo suga mami canke ngo suga dadi ibyo byose bizanana ugwangara wo konona ibyo uba warakoreye ibaze nk'umuntu w'umumama afise abana hari n'igihe ibyo afise yabirose kubera abo bana mugabo ugasanga amahera ari karegeranya ngo agiye guhiga abagabo muri Afrika canke hirya no hino canke ari karayahunga abagabo ugasanga n'abana ntibajya neza ntibambaye neza kubera ugwangara urwo n'ugwangara nibyo Bibiliya ivuga kandi n'Imana izobikubaza wowe ubikora uko Imana idutabare cyane wenda kumbure hari ikwiri jambo hari gihe haranabo vuga ati uyu mugore yarasanze ariko abagore benshi mufata abamahera y'abana
mufata amahera y'imiryango mukaza kuyashira mu gufata, ariko sinase babandi baza kuzana abagabo kuko hariho abagenda bakabikora neza bikagenda neza, n'abandi babikora uko bashaka kugira bazane ngo abo bakuye mu mapaki canke se. Imana dutabare cyane. Reka tubandanye. Ntukabe intambwe mu nzu yawe, ntukabe intambwe mu nzu yawe. Hari umuntu nyene usanga mu nzu yarabaye nk'igikoko, afata nabi umuryango, afata nabi nk'abakozi biwe, ibintu nk'ibyo. Canke umunyabwoba mu basuku bawe, ngo ntukabe n'umunyabwoba mu basuku. Ugasanga umuntu arafise uburyo ariko biramunanira gukontorora, aratinya n'abo yoyoboye, biramunanira kuyobora urugo canke kuyobora abo yoyoboye. Ugasanga mu rugo wenda umugore niwe afise ijambo kandi ijambo ryari rikwiye kugira umugabo. Bibiliya ivuga ngo ntukabe intambwe mu rugo rwawe kandi canke umunyabwoba mu basuku bawe, canke ube umunyabwoba mu basuku bawe, haba ku mugore n'abana no mu butunzi. Ukisangura umugabo nta jambo, ijambo rifise umugore, ngo nuko umugore afise akazi canke yize kukurusha. Bibiliya ntibyemeye. 31 ikiganza cawe ntikigaranzurire kwakira gusa, ngo ikiganza cyawe, ibiganza byacu ntibigaranzurire kwakira gusa. Hanyuma ngo ugipfumbate mu gusubiza. Hanyuma ngo ugipfumbate mu gusubiza. Hari abantu tunezerwa no kwakira ariko tutanezerwa no guhereza abandi, tukaba tutohereza abandi. Umugani wa Yezu ambwira ngo mwana wanje, ngo bisi banezerwa no kwakira iby'isi, ngo ntibanezerwa no kwakira iby'ijuru. Abisi rero turanezerwa nuko turiko turakira iby'isi, twakira imigisha. Hari n'igihe tuba turiko turakira n'ibintu bipfuye bitari byiza. Mugabe ijambo ry'Imana rivuga ngo nyimba turiko turaronka ibintu by'imihezagiro byiza twakiriye mu biganza byacu, nyimba tudandaza bikemera, n'umugisha Imana iba yaduhaye. Natwe duhezagira abandi, dupfumbata ibiganza. Nyimba uri umudandaza ukaba wagiriwe ubuntu, Imana ikakugirira neza, hezagira nawe abandi, ubahezagire. Si bya bindi twabonye ngo ntukabicyayaye ku byo waruhiye, nguce ufata ibyo ufise ubijane mu bumaraya no mu buhumbu canke guhemukira abandi. Oya, hubwo nyimbura umudandaza mwiza, hezagira abandi. Wumve ko hari umwana mu kibana akeneye kwiga, akeneye kumurihira canke akeneye amakaye y'ishure. Hariho umuntu agwaye borihira mituwera canke ukamufasha mu nzira iyi n'iriya. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi reka turigeze ngaha, odibaye ndende. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.